Ibintu biri kuba mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ntibibonwa n'abarimwo gusa kuko n'abahunze igihugu bakurikiranira hafi amakuru aba ariko aravugwa mu vy'uwo mugambwe. Godefroid Niyombare wahunze igihugu mu mwaka wa 2015 nyuma yaho itembagazwa ry'ubutegetsi bwa President Nkurunziza riburijwemwo, yagize ivyo ashikiriza cane agendeye ku bihe uyu mugambwe urimo muri no misi. Ibice biri muri uyo mugambwe hoba bamwe bavuga ko bari mwirage rya President Nkurunziza, abandi bakavuga ko bari abo kwa Ndayishimiye, ndetse n'ivyashikiye umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe Reveriyano Ndikuriyo. Ntuze gucikanwa n'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka ku biriko biratangazwa namwe mu banyepolitike bari hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi, cane harimwo n'abaronderwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD buvuga yuko bwabaciriye urubanza rw'umunyororo wo guherayo kubera ivyaha bagirijwe n'ubutegetsi ngo vyaba vyarakozwe mu mwaka wa 2015. Turaza kugaruka cane kandi ku vyatangajwe na Godefroid Niyombare. Uyu bikavuga ko ari we yari hejuru cyane mu bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa President Nkurunziza mu mwaka wa 2015, ico benshi bavuga ko ari kudeta yaburijwemwo, abandi bakavuga ko barimwo baragwanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro ndetse n'amasezerano ya Arusha. Ni vyinshi turaza kugaruka ko muri ano makuru ntimuze gucikanwa. Ndabaye kazi rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu, abari hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Ndabaye kaze. Godefroid Niyombare si irya mbere yoherejwe ko intumwa mu gihugu aho ari mu gihugu c'u Rwanda ngo baje kumvikana ingene yotahukanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mbere no mu minsi yose twarabagejeje ko ivyatangajwe n'umwe mu bakora mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'igihugu c'u Rwanda ndetse n'amakungu, General James Kabarebe, avuga yuko ari ivyo basavye igihugu c'u Burundi ko nikivyubahiriza bazobahereza Godefroid Niyombare. Gusa icambere tugiye kugaruka ko reka tubitangurire ku rupfu rwa President Nkurunziza kugira ngo tubereke neza ikibazo kiri muri CNDD-FDD kandi nanone tuze kubageza ku vyatangajwe na Godefroid Niyombare. Nkuko benshi babizi, hari kwigenekerezo y'icenda ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 hafi isaha 10 z'umuhingamo nibwo umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahorwamiye yasumye itangazo rimenyesha abarundi ko President Pierre Nkurunziza yari yaraye apfuye mu bitaro Hopitale Sekanteneri ibitaro natwe turashoboye vy'Ikarusi. Ku kijanye n'icishe umukuru w'igihugu, Prosper Ntahorwamiye ico gihe yavuze ko President Nkurunziza yarinjiye ibitaro ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya gatandatu ruheshi uwo mwaka wa 2020. Yavuze ko bukeye amagara y'umukuru w'igihugu yari yifashe neza, aranaganiriza abantu, hanyuma kuwa mbere umutima urahagarara giturumbuka. Yaravuze ko abaganga bagerageje ubuhinga bwose ngo umutima usubire gutera biranka. Itangazo rya leta ryagumije ibibazo vyinshi mu Burundi. Uti President Nkurunziza yaragwaye iki? Abantu bose mu gupfa umutima urahagarara, none wa President Nkurunziza wahagaritswe n'iki? President Nkurunziza yagiye akiri muto kuko yari afise imyaka 55, akaba ari umugabo akomeye cyane akora siporo nyinshi. Urupfu giturumbuka rwaje gute? Ibi ni ibibazo vyinshi vyibazwa. Mu mwanya muto cyane kandi mu butegetsi harakwiragijwe igihuha ko President Nkurunziza yahawe ishano na bamwe mu batutsi bari bamwegereye cyane, harimwo chef adjoint du protocole d'etat ndetse na chef de l'intendance du président. Ivyo bihuha vyahagaze kubera umupfasoni w'umukuru w'igihugu bwiwe yasavye ko bareka kwambika ibara bizigirwa ba President Nkurunziza. Aha Denise Nkurunziza Ubucumi yavuze ko abo bariko barabeshegwa ari bo nyabona bamuryamye ko mu bihe bikomeye. Urupfu kandi rwashitse umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza ari kwivuriza mu gihugu ca Kenya. Ibinyamakuru vya Kenya vyamenyeshe ko Denise Nkurunziza n'abagiye bamuherekeje babasanze bafise coronavirus cyangwa se COVID-19. Ivyo vyatumye benshi baza ko na President Nkurunziza yoba yarishwe na coronavirus.
ico gihe leta y'u Burundi yavuga ko ikirere cy'u Burundi gikingiwe. Umuvugizi wa Nkurunziza we yavuga ko Imana bashize imbere yakingiye u Burundi coronavirus. Perezida Nkurunziza akaba yarapfuye kandi nyuma y'iminsi 19 hatowe umusubirizi wiwe ariwe Evariste Ndayishimiye yarasigaje amezi 2 ngo yimikwe. Imbere gato y'amatora, Perezida Nkurunziza yari yatoje itegeko ridasanzwe rimwita Guide Supreme du Patriotisme, imboneza y'amaho. Iryo tegeko ryamuha icubahiro kidasanzwe n'ubushobozi butabaho mu ibwirizwa shingiro. Hariho ibibazo bihambaye vy'igihugu yogumye abazwa imbere y'uko abifatamwo ingingo. Muri ivyo harimo ibijanye no gucukura ubutare. Perezida Nkurunziza kandi yari yategetse Evariste Ndayishimiye abantu ategerezwa kugena mu mabanga ahambaye. Ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwo ngo bwaboneka ko buzoba bubashwe kandi bucunzwe cyane na Perezida Nkurunziza. None Perezida Nkurunziza yishwe niki? Ni vyinshi bivugwa. Reka dutangurire kuri ibi bivugwa ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza kugira ngo tuze kubandaniza ku vyatangajwe na Godefroid Niyombare. Ni mu gihe hari bamwe mu baganga bashinze intahe y'ibishobora kuba vyaratumye Perezida Nkurunziza yitaba Imana. Bamwe mu banyepolitike bakomeye bari begere cyane Perezida Nkurunziza nabo bagiye barashinga intahe, kuko umwe muri bo mu ntahe yiwe yagize ati: ku munsi wa mbere igenekerezo rya mbere ukwezi kwa ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020, Perezida Nkurunziza yarantumye ko naramwitavye. Shitse hariho icantangaje, ntiyanguye mu nda nk'uko yahora abikora. No mu kwicara yagiye kure yanje buke buke sinamukozeko. Yambwiye amajambo atangaje cyane. Yambwiye ko ampamagaye kugira ngo nshimire ivyo namufashije. Yaranyibukije ibihe vyinshi twaciyemwo, hanyuma mu kunsezera yambwiye ko tutazosubira kubonana. Ico kintu nagumye ndaciyumvira ko igihe kinini. Bisanzwe Perezida Nkurunziza yari agisigaje amezi hafi 3 yo kurongora igihugu. Sinumva rero impamvu yari kunshimira ataraheza gutwara. Ivyo kunsezera vyo nibajije ko tutazosubira kubonana akiri umukuru w'igihugu. Uko yabivuze niko vyagenze rwose, nitwigeze dusubira kubonana kuko mu ndwi imwe gusa yari yapfuye. Iyo ndavyiyumviriye ko mbona umengo yari yaramenye ko yimirije gupfa. Uyu akaba ari umwe mu banyepolitike bagendanye cyane na Petero Nkurunziza. Generale Niyombare kandi we ati: twebwe twari twaripfuje ko Nkurunziza ava ku butegetsi akaruka afise icubahiro, abandi bo bamwihishije ko bamutegurira urupfu. Aya majambo Generale Godefroid Niyombare yavuze yemeza ko yafata Perezida Nkurunziza nk'umuvukanyi wiwe kandi ko yari yaramuhanuye nk'umuvukanyi nyene, aramwereka ko ikiringo cya gatatu kizokwegera igihugu kikanamukwegera ubwiwe. Generale Niyombare yibutsa ko bakiva mu ishamba yabaye muhera kwa Perezida Nkurunziza kandi ko bari bakundana cyane. Avuga ko urwo rukundo arirwo rwamutumye kuvugisha ukuri naho yarazi inkurikizi zavyo. Ahanuriye Nkurunziza, Generale Niyombare yaciye akurwa amabanga mu minsi 2 gusa. Kuba yagiye imbere yo gutembagaza Perezida Nkurunziza ku igenekerezo ya 13 Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2015, Generale Niyombare wakavuga ko yabikoze nk'uburyo bwa nyuma yarasigaranye bwo gukingira Burundi, gukingira abarundi bariko baricwa no gukingira umuvukanyi we Petero Nkurunziza. Yagize ati: twe twifuza ko avaho, ko aba amatora meza, hanyuma Nkurunziza akaruhuka n'iteka nk'uwahoze arongoye Burundi. Ivyakurikiye mwarabibonye. Abandi bo bahisemwo kwiyorobeka biyegereza Nkurunziza cyane ngo baramukunda, baca bamutegurira urupfu. Ninde yohenda abarundi? None barya bagenero bose sibo bari bamwandikiye rya kete ry'umucanwa muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014. Barya bose ntago bari bashigikiye ko abandanye ikiringo cya gatatu, ariko bose bahisemwo kumwiyorobeka ko. Igihe Perezida Ndayishimiye yarungika intumwa mu Rwanda z'abasirikare kuraba Generale Niyombare mu gihugu cy'u Rwanda, amakuru dufise yemeza ko icambere Niyombare yabwiye intumwa z'abajenerali bari bagiye kumuraba kwabaye kubibutsa ko bari basangiye abansi 3. Ati: ndabona mwarakoze ivyatunaniye, 2 mwabashize mu kuzimu, umwe nawe mwamushize mu buroko. Aya majambo ya Generale Niyombare asa nayo Gaston Sindimwo yari icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, icegera cya Perezida Nkurunziza nawe yatangaje mu kiganiro yigeze guhereza Umukubito TV. Gaston Sindimwo yemeza ko ikibazo cy'umwaka w'ibihumbi 2015 cyari hagati ya Perezida Nkurunziza n'akarwi k'abasendede FDD bari buzuye inyota yo gukura Nkurunziza, Adolphe Nshimiyimana ndetse na Alengiyome Bunyoni.
Gaston Sindimwo nawe nyene yibukije ko iryo kete ry'abajenero ba CNDD FDD ryo muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 nawe yarigarutseko cyane. Ariko Gaston Sindimwo nawe ntigeze avuga icishe Nkurunziza, bakavuga ko Nkurunziza yamuherutse akomeye nyuma akubitwa n'inkuba yumvise ko yapfuye. Ni mu gihe amakuru menshi yagiye aratangazwa ko Perezida Nkurunziza yoba yarishwe ahawe isumu. Ibi vyatangajwe bwa mbere na Bob Rugurika hamwe ngo akaba ari mu makuru yahawe n'abari bamwegereye. Iyi si inkuru y'ibanga kuko umuyobozi wa Radio RPA yabivuze ku mugaragaro muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023. Bob Rugurika yaremeje ko Perezida Nkurunziza yishwe ahawe isumu. Yaravuze ko afise ivyemezo bikwira, navuga ko iryo sumu ryazananye muri Tanzania. Bob Rugurika ntiyayengeshanije kandi kuvuga ko ibanga ry'urupfu rwa Perezida Nkurunziza ryo rivugwa mu mwiherero w'urubanza rwa General Bunyoni iyo habaga hageze kuburanisha General Bunyoni ku caha co kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu hakoreshejwe amangetengete. Kugeza ubu nta rwego na rumwe rw'u Burundi rurabeshuza ivyo Bob Rugurika yatangaje. Hari ibanga rikomeye kandi riri mu rubanza rwa General Bunyoni, na cyane cyane mu gihe aburanywa mu mwiherero. Ubuherutse General Bunyoni yaranasavye kuburana ku mugaragaro kugira abarundi bose bamenye uko ukuri, ariko sentare yaravyanse. Ni mu gihe hari umwe mu bavuganye n'ufise ibanga ry'umupfumu kandi amaze no kubitangaza kenshi. Uwo mupfumu uvugwa akaba ari Emmanuel Ntikazohera. Uti sinkekeranya ko bimwe mu vyo twamenye sentare nayo itabihawe. Bunyoni yagirizwa ko yahaye impera umupfumu Emmanuel Ntikazohera batazira muhuzi kugira yice Perezida Ndayishimiye akoresheje uburozi. Ariko sentare ntiyemera gushira habona ukungera umupfumu wo muri komine utangazwa mu Ruyigi yari gushikira Perezida Ndayishimiye. Sentare ntiyemera gushira habona imigenderanire yobiri yari iri hagati ya Emmanuel Ntikazohera ndetse na Perezida w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Sentare kandi Emmanuel Ntikazohera afise ubushobozi bwo gushikira Ndayishimiye. Amakuru dufise akemeza ko Emmanuel Ntikazohera yemerera ko afise urara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza hakoreshejwe uburozi. Nawe nyene akemeza ko ubwo burozi yoba yarakoresheje bwavuye mu gihugu ca Tanzania. Ntaco tubizi ko niba uyu mupfumu yoba yarabeshe, yamara benshi bakaguma bibaza impamvu sentare itigeze yumviriza ivy'uwo mupfumu. Bati rero ninde ashobora kuba yarungukiye mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza? Iki nico kibazo cama kibazwa mu matohoza y'ivyaha bikomeye. Nimba Nkurunziza yarishwe, ninde yoshobora kubironkamwo inyungu? Hariho imirwi myinshi yari yanka Perezida Nkurunziza, haba mu bahoze bagendera muri CNDD FDD, haba no mu bamugwanya. Abo bose bari gushobora kwifuza kapfa, ariko yapfuye ubutegetsi bwiwe busa n'ubuheze. Yapfuye amaze hamaze gutorwa umusubirizi wiwe. Ngo birashoboka rero ko abamugwanya atari bo ba mbere bari bagikeneye kapfa, kuko n'ubundi yari amaze kubava imbere mu maso. Uyu musubirizi wa Nkurunziza nawe ntiyari yorohewe na gatoyi, kuko Perezida Nkurunziza yasa n'ugiye atagiye. Nk'imboneza y'amaho, Perezida Nkurunziza yari afise ububasha atawundi mu bahoze batwara Uburundi yigeze abugira. Mu kwezi kw'indwi ho yohawe ububasha bwo gushikiriza ijambo abarundi bose inyuma y'irivugwa n'umukuru w'igihugu ku munsi hahimbazwa ukwikukira. Hari ibisata Perezida Nkurunziza yogumye abazwa imbere y'uko hafatwa ingingo zivyerekeye. Aho ni nko mu gisata cyo gucukura ubutare. Ivyo bimeze gutyo mu gihe ingingo za mbere Perezida Ndayishimiye yashize afata habaye gufuta amasezerano yose yo gucukura ubutare. Perezida Ndayishimiye yari yaramurantunge Perezida Nkurunziza n'ibindi bihangange bikomeye vyari bikomeye mu butegetsi bwiwe vyari vyarasinye. Nk'iyi ngo ni ingingo itari gushoboka imboneza y'amaho ikiriho. Ni nako kandi Nkurunziza yari yagiye aboshe Perezida Ndayishimiye mu kumutegeka abazogena amabanga ahambaye y'igihugu. Aha akaba ari yaramubwiye abashikiranganji adashobora gukura, ndetse n'abagomba kuzogena mu mabanga yose ahambaye y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Muti rero ntirengukiye mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Nkurunziza yishwe na coronavirus canke yishwe n'uburozi canke vyose vyamuhuriyeko? Bamwe bati kazoza katubikiye amabanga menshi. Ngariki kiboneka cane nuko Gaston Sindimwo yari icegera ca Perezida Nkurunziza nk'uko yabivuze ku Mukubito TV.
yari yavuze ko hari impande zibiri zagwanye mu bihangange vy'abajenerali kandi zari zishamiranye. Uruhande rwa Nkurunziza, Nshimirimana na Bunyoni rwagwanye n'abandi bose bari bafise inyota yo gushika mu mabanga ahambaye y'igihugu. Urwa Nkurunziza kugeza ubu ngo ruboneka nk'urwaneshejwe. Generali Evariste Ndayishimiye niwe yahavuye aza ku isonga ry'abatsinze, ngo basa n'uwigobotoye imigozi yose ya Nkurunziza yari yaramuboshe, ariko nawe uruhande rwe rwaramaze kwicamo imirwi mishasha ngo ntawuzi iyo bizoherera. Ni ngibi rero ivyari bigezweho ko muri kano kanya twagira tubashikiriza muri aya makuru yaragezweho ko muri kano kanya. N'ibindi vyinshi turiko turabategura mu mwanya uri imbere, vyose nimuze gucikanwa. Ca mbibutsa mu vyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa iyo bibigezwe ko mu gisata ca politike, agateka kazina muntu, imigenderanire n'andi makungu, ubutungane n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ni Umuhuza TV rero, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.